ogutangura kwangaza umutima. Umuntu agatangura akangaza umutima, watangura gushima abagabo b'abandi, watangura gushima abandi bagore, watangura gushima twa dukobwa twambaye uniforme, tumwe tuvuye hariya muri Limiere muri kaminuza y'u Burundi, watangura gushima wa mwigeme wahindarungwa we muhiri wawe. Novuga yandagano waragana ku munsi wa mariage ugatangura kuyibagira, uriko urahomvye ujya muhezagiro wo munsi wawe w'ubugeni. Nobugiye agaciro Imana, utabugiye agaciro Imana mu buzima bwawe, ukirengagiza igikorwa Imana yakoze kuri uwo munsi wa mariage, ukavyirengagiza. Basanga umuntu yagize mariage agahezagirwa, ntagisenga, ntacirega, ntagisangira, byose Imana yamukoreye yavyibagiye. Baringa bisigura rero yuko ari ikintu gikomeye cyane muri kano kanya, koko abo bantu bahamagariwe gusangira byose. Abantu bahamagariwe gusangira mu kirundi ca none akabisi n'agahiye, agasosa n'akarura. Abo rero nibo tugiye kuganira, kumva riri ijambo ry'Imana iyo turyakira turi kumwe n'abandi atari abubatse, twashobora kuri iyindi ntumbero. Mugabo muri kano kanya turi intumbero y'Imana yahamagariye gusangira byose, gusangira byose. Ndaza kurigaruka ko rero mu gusozera, mu kanya mu gusozera batubwiye bati bose bari bahuje umutima n'umushaha, bose bari bahuje umutima n'umushaha. None nibihe vyiza Imana iha abubakanye ikabahamagarira kubisangira mu guhuza umutima n'umushaha. Nibihe vyiza Imana iha abubakanye ikabahamagarira kubisangira mu guhuza umutima n'umushaha. Bimwe muri ivyo aha rero ntashikira agace kavuga ngo ivyiza Imana iha abubatse, hanyuma ivyo vyiza Imana ibaha ikabahamagarira kuvyamisha ivyamwa ariko kubisangira. Kare naciye nshiramo akajambo kavuga ngo ukubihomvya hariho ibihomba, naciye nshiramo kumbure no kubisubiza iteka. Mbega none bigenda gute? Turaheza rero tubandanye inyigisho y'uno munsi, tubandaniriza ngaho. Nashimye gutangurira ku byo badushikirije ku munsi wa mbere. Icyambere baratubwiye ko mu vyiza Imana iduha abantu. Ico ni ciza gisumba ibindi vyose. Imana iraduha abantu, iciza gisumba ibindi vyose Imana iduha. Ivyiza Imana iduha, ico rero kirakomeye cyane rwose. Turatubandanya rero, abantu twese dusangiye ubwiza bw'Imana, dusa n'Imana, ubuzima tubukesha Imana. Duhamagariwe twese rero gukundana, gukunda umuntu. Ico duhamagariwe twese. Imbere yuko aba n'umugore wawe, imbere yuko aba n'umugabo wawe, iki ni cyiza. Uvuga rero tuba turiko dusabikanye ivyiza Imana iduha, tweko turakundana, tweko turi muri urwo rukundo rw'Imana, tuba turiko turasabikanya dusangira ivyo vyiza Imana iduha. None rero saba umwe wese ari ngaho azobicaranya ati none wewe uremera kunkunda jewe? Mwumva niki? Yemeye canke yanse? Yemeye? Turiko turakundana, tuba turiko turasangira ivyiza Imana iduha, turiko turahana iryo teka ry'umuntu, tuba turiko turasangira ivyo vyiza Imana iduha. None tubihomvya gute? Tubihomvya gute? Anacinandika ni okwiyobegwa
umuntu akibagira iyo yavuye ngo yiheshe iteka. Ivyo bigatuma yamabona uruhande rubi gusa rure ku bandi, ntiyigera abona uruhande rwiza kandi ari narwo runini ku muntu. Ico gihe rero tuba turiko turahomvya iki ciza ca mbere Imana yaduhaye. Iyo umuntu yibagiye iyo yavuye, akibagira iyo yavuye ariho na mugenzi we yavuye, biba bitanguye kugorana. Aha rero kubera ko turiko tuganira n'abubakanye, muca muraba turabishikira mu kanya ingene urukundo rw'umugabo n'umugore rugenda rurahomba, turabishikira mu kanya. Turatuvugana ngaha rero tuti none umuntu yokora iki? Umuntu yokora iki? Duhamagariwe kwimenyereza gutangura kubona vyiza biri ku bandi, tubiha agaciro imbere yo kubona bibi. Duha agaciro vyiza biri ku bandi imbere yuko tubona bibi. Duha agaciro vyiza biri ku mubakanye imbere yo kubona bijya bibi umuntu yama yabonye. Ico gihe uzoheza ubone ongera umenye agaciro k'umuntu. Ubugira kabiri, iciza Imana yaduhaye two kwama dukenguruka. Imana yaraduhaye isi, Imana yaraduhaye isi. None iyo si twoyisabikanya gute? Ico ciza Imana yaduhaye twogisabikanya gute? Isi ni ya twese. Isi ni ya twese. Mu nyigisho z'Eklezia, doctrine sociale de l'Eglise, batubwira ko hariyo ico bita destination universelle des biens. Hari ibintu twagenewe twese. Muri ibyo twagenewe twese isi irimo. Isi ni ya twese. Nta muntu n'umwe arekuriwe kuyigarurira wenyene. Papa Francisco we aca twigisha tubwira ati isi c'est notre maison commune. Ni inzu yacu twese. Turayibako tukayubaka k'amazu ikadutunga kandi ni nayo bazoduhambamo. Duhamagariwe rero gusangira ibiri kuri yo vyose. Duhamagariwe gusangira ibiri kuri yo si vyose. Ico ni Imana iduhamagarira kubisangira. None tubihomvya gute? Ngene tubihomvya bigenda gute? Hari abantu baronse amatongo manini manini, ariko ayo matongo ntibayakoreshe ngo agirire akamaro abantu benshi kandi vyoshobotse. Hari n'abantu usanga bubaka ibizu binini binini ariko ntibiyumvire abatagira aho baba. Ntibiyumvire abatagira aho baba. None twokora iki? None twokora iki? Navuga nti nitwishire mu kibanza cyo umuntu atagira itongo, adafise ahaba, atagira harima. Twishire no mu kibanza cy'urya mupangayi bama bariko barasohora cyangwa badugiriza ko amafaranga kaburi yava niyaja. Tweze twigira inama y'ico twokora, umwe wese ahereye ahari, umwe wese ahereye ahari no ku rugero rwiwe. Isi Imana yaduhaye, edotonge twese tuyibeko, tuyubake kw'amazu, turonke mbere n'ububuri aho bazoduhamba. Isi Imana yaduhaye. Omugira gatatu kende nabonye twokenguruka Imana yaduhaye, uguhura n'uwakubereye umugabo, uguhura n'uwakubereye umugore. Guhura ico ni igitangaro c'Imana. Mwahuye gute? Igitangaro c'Imana. None twovyamisha ivyamwa gute? Igihe muhura mwarasangiye akanyamuneza ko kureshanya. Iyo mwamwicaranye natangubwira umubatsi ko yakubwiye umunsi wa mbere, aho usanga yakubwiye ngo usanirire ngo amaso yawe niyo yakweza umutima wanje. Niko bavuga mbandanye. Harabayeho kumenyana, arushaka musubiza ubwenge inyuma. Umunsi wa mbere muhuraho mwahuriye, mwarahuye muragira akanyamuneza, harabaho kumenyana, harabaho kureshanya, harabaho kugendana, kubwirana amabanga yanyu, murabwirana amabanga yanyu.
hariho mbere n'abavuze byose bari byo babatuka kuko bavuze n'ibyo bari guhora kugirana amabanga yanyu. Murahuriza ku umugambi ukomeye wo kuheba abandi bose. Ari mukobwa ngaho usanga yarafise abahungu 5 bose batonda imbere yiwe ari 5 bose, hama aherabahe basigara n'umwe wenyine. Hariho n'umuhungu usanga ngaho yarareheje benshi, arabaheba bose asigarana umwe. Muri benshi muri kumwe, benshi mwagendana, urahitamo uyumwe, muragira umugambi wo kuzobana gushika gupfa. Uno munsi rero kwamisha ivyamwa, iyo rencontre yanyu ariyo yabaye ico nita genese y'urugo rwanyu, niyihe igumire mu kanyamuneza ku munsi akubwira ati ndemeye, je t'aime, je t'aimerai. Abicaranye basubire bakabwira wa munsi nawubwiye je t'aime, je t'aimerai. Ecimo bazuti waraneze. Aha rero no kwamisha ivyamwa rero, wamisha ivyamwa uwo munsi wa mbere Imana yabahaye guhura. Ukibona kuno munsi uko babitubwiye ku munsi wa mbere, hari abifuza guhura, bifuza bo bohura batarabaronka. Uguhomvya rero uwo munsi wa mbere bigenda gutuguhomvya, hariho ukwibagira ingene mwahura, ukwibagira akajambo mwayazi, ukwibagira icyatumye akwemera. Wasanga umuntu yavyibagiye. Nobigereranya niki? Nobigereranya n'igihugu bashiraho constitution. Ibintu byose bikurikira bizisonga constitution. Bamara kuyitora bagakora ibitari muri constitution. No mugabo n'umugore nuko nyene wibagiye akajambo mwayaze, no musugasanga muri ko muba mu gihushane. Cevyo mwari mwarayaze. Kimenyetso kiza kubibereka nofatira kuri aka karorero. Umugore yabwiye umugabo ati narihenze kubona narabanye nawe, yo ntuma mbana ni shetani. Umugabo nawe bayamusamye kera acamubwira ati humura noneho mu mategeko gishiki na gisaza ntibabana. Aho rero cawumva kakajambo bari barayaze nikakihari. None hoko gwiki none subiza muri kubu indoto zawe za mbere wari ufise igihe wamushima, indoto zawe wari ufise igihe waja kumuresha. Papa Yohani Paulo wa kabiri akaba ari n'umweranda atubwira ko igihe cyo kureshanya ari igihe c'inema, c'est un temps de grâce, igihe c'inema, igihe cyo kuba mu Mana cyane. Subiza amaso inyuma urabereye ingene mwari mubanye igihe cyo kureshanya. Hari abantu no munsi bariko bararuha mu rugo kubera icyo gihe bakibayemo nabi. Abaza gusanga mwakibayemo nabi, no munsi rero kimutangura mureshanya ubunyene gushika kwa mbere gutwa mwahejeje. Musoye mwahejeje kureshanya. Iyo tanto grâce mutima uzakubigira gute? Ejo ku munsi wa gatanu muzoca mushika ngaha mushengerere Yesu mu Eucharistia, ama mutekure ka gashugwe muzoshikana, ama nawe uzocuma agashugwe. Ku munsi wa gatandatu muzoca mwirigwa ngaha mwazanye na picnic mureshanye. Kumbure nimba mukundana akazi k'Imana bazoka bashirira ya haruguru mutambe mureshanye mubwizanye urukundo, tuzoshike kwa mbere ibyo mutakoze mwabikoze. Kuga basimbiyo faze bizobakora mu nyuma biguma bibagora. Ikindi cyo gushimira Imana, ku munsi wahuye n'uwo mubana ro gushimira Imana. Umunsi wo gushimira Imana, ikindi cyo gushimira Imana kandi ni umuhezagiro. Dore mu bwuzure bwa kera tubona umuhezagiro, dodose mu bwuzure bwa bushasha tubona isakramento ryo kwabirana. Ibi rero tubifatanye, isakramento ryo kwabirana n'umuhezagiro. Mana warakoze waduhaye isakramento ryo kwabirana. Rigero umugabo n'umugore umubiri umwe. Ivyo nivyo kwama dukenguruka cyane.
rero ntavuga nti kwamisha ivyamwa. Imana yahezagiye abavyeyi bacu ba mbere ngo babe umwe, barondoke buzure isi. Uwo muhezagiro ntiwayokanywe na yasegenya, nta kintu na kimwe cawukuyeho, n'igicumuro nticawukuyeho. Ku munsi w'ubugeni Imana ibaha uyo muhezagiro. Mwese rero musubire mufata akanya ko kuzirikana ku vyabaye ku munsi wa mariage. Igitangaro cyabereye mu ngoro y'Imana ku munsi wa mariage, gihe mwaba umwe. Wari yaje ari inkumi agataha yatewe iteka ryo kuja kuba umugore, wari yaje ari umusore agategwa iteka ryo kuja kuba umugabo. Mubizirikane gose. Kwamisha ivyamwa rero, uwo muhezagiro no kuguma muzirikana ucabaye uwo munsi. Kubihomvya naho bigenda gute? Ogutangura kwangaza umutima. Umuntu agatangura akangaza umutima, watangura gushima abagabo b'abandi, batangura gushima abandi bagore, batangura gushima twa dukobwa twambaye uniforme, tumwe tuvuye hariya muri Limiere muri kaminuza y'u Burundi, batangura gushima wa mwigeme wa Hindarongwa we muhiri wawe. Novuga yandagano waragana ku munsi wa mariage ugatangura kuyibagira, uriko urahomvya urya muhezagiro wo munsi wawe w'ubugeni. Nobugiye agaciro Imana, utabugiye agaciro Imana mu buzima bwawe, ukirengagiza igikorwa Imana yakoze kuri uwo munsi wa mariage, ukavyirengagiza. Basanga umuntu yagize mariage agahezagirwa, ntagisenga, ntacirega, ntagisangira, byose Imana yamukoreye yavyibagiye. Abariko arahomvya rero igikorwa Imana yakoze. None hokorwa iki kuri urwo ruhande? Garuka usubire kuba mu muhezagiro w'Imana. Fata ingingo yo kwitandukanya n'ivyo vyose bidahuye n'umuhezagiro w'Imana. Fata ingingo. Ni nacyo gituma ku munsi wa gatanu ngaha nyene turi, hazoba umugigwa wo kwiyibutsa indagano mwaraganye ku munsi w'ubugeni. Uwo munsi wo ntawuzesha kwa mugabo n'umugore bazoba bicaranye, ndavyibaza. Kugira nibababwira muhaguruki, uzoca ubanza gukatariya muri jaride kuja kumuronderayo. Ikindi gikurikira cyo gukengurukira Imana ni umutima w'urukundo. Genda ariko nzirikana kuri iki kigabane umutima w'urukundo Imana ishira mu muntu, ari nawe uza gutuma umuntu ava mu canguzo akubakana n'uw'inyanzarake, bakavyara ibibondo, bakabana gushika gupfa. Nico ni igitangaro cyo gutangara, kwamutangarira Imana. Uza gutuma umuntu muremure na mugufi babana kandi bakavyara abana beza. Ibyo byose nivyo gutangarira Imana. Uza gutuma umuntu yize, umwigisha wo muri kaminuza yubakana n'ubutize, naho rimwe bibaruhisha kubera ukutumva ibintu kumwe. Nivyo gutangarira Imana kandi bakarondo ivyo gutangarira Imana. Ariko hari ijambo ryagumye riza mu bwenge, kero bita la confiance. La confiance ni ikintu umuntu yubaka imyaka myinshi, umwanya munini, kugira wizere uwo mugabo, wizere uwo mugore, ushika mubwira vyose, musangira vyose, kugira ushike kuri urwo rugero, uvyubaka umwanya munini. Ariko iyo usamaye akanya ide karasambura iyo confiance yo wubatse imyaka n'imyaka bigasambuka mu munota umwe. Nico gituma rero tugeze kuri kino kigabane cyo mutima w'urukundo Imana yaturemanye, tukigende ko tukizirikana koko gihomvye, habe bikomere vyinshi kandi ubuzima cabumera nk'ubuhagaze. None twamisha ivyamwa gute icyo kigabane?
umugabo ariyumvamo ko akunda umugore wiwe, ko nawe akundwa n'umugore wiwe. Iyo ni ntango ya byose, kuvyiyumvamo kukundwa. Agira ndabwira ubazo uwo muri kumwe ko yo wavyiyumvamo, ngaha hamwe uwo mubaza yaje arahekenya imisaya amenya hava cipfirayo ngaha. Ariko twizeye ko abari ngaho bose batana akanyamuneza uno munsi. Kwiyumvamo ko uwo mwubakanya gukunda, kwiyumvamo ko nawe umukunda. Iyi ni ntango yo kwamisha ivyamwa uru rukundo Imana yagushizemo. Tsimbataza urwo rukundo. Murabizi Papa Yohani Paulo wa kabiri uno munsi n'umweranda, Papa Benedicto yarabisubiyemo, batubwira ko urukundo umugabo n'umugore bakundana rurengeye izindi nkundo zose abandi bakundana. None gabo vukanye kweri kuja gukunda abandi bagore, kweri kuja gukunda abandi bagabo, kandi urwo rukundo Imana yahezagiye hagati yanyu kwikwije, kana kimwe ruhuze rurikwije. N'urukundo rudahemuka, n'urukundo rutavangwa, n'urukundo rudahera kuko ruva ku Mana. Donc rero ngaha tuvuga duti tsimbataza urwo rukundo mu kugira ihuza mutima, communion d'esprit. Bari bahuje umutima, umugabo n'umugore bahuje umutima, communion d'esprit, usanga barangwa n'iki? Basigara biyumvira cyo kimwe, babona ibintu kumwe, basengera hamwe, babwizanya ukuri, bayaga bakayaga mu kuri kandi ivyo nka byose, bakumburana. Kaza wumva umugabo arakumbuye umugore wiwe, umugore arakumbuye umugabo wiwe, uganza ubona barasohokana barahanuduka dutuganuke, ubona bafungurira hamwe imfungurwa, barakirana haba ku meza haba mu cyumba, barakirana amafaranga bashira hamwe, bayatunganiriza hamwe, bategura neza ibanga ryabo ryo kwabirana, bafise ihuza mutima muri kazoza kingene barera abana babo. Abo uwo mubakanye mukuri ntimuba mukiri babiri, muba mwabaye umwe. Uwo mubakanye rero uramukunda kandi ukamukunda cyane gose, kuruta uko ukunda abavyeyi bawe, kuruta uko ukunda abo muvukana, kuruta uko ukunda abandi bagenzi, kuruta uko ukunda amafaranga, kuruta uko ukunda inzoga, kuruta uko ukunda n'abandi bantu. Nagomba ndabasabe akantu kamwe, muhaguruke. Ari akaririmbo bahora baririmba cyangwa kume mwicaye, bahora baririmba ku munsi wa mariage, ni icitabirizo baririmba umunsi wa mariage. Sinzi kuri uwo bizanye gateka. Imana yawe izori Imana yanje, izori Imana yanje, auzoja niho nzoja, auzoba niho nzoba. Urero mutamukaririmba guhaguruka kugira werekane ikimenyetso cy'uko umugabo wawe umugore wawe ari ngacanga ari kure, uri kurabimubarira. Iyo mwabicaranye ahamubwira mukwane mu nda, mubivugane mukwane mu nda. Abaticaranye rero ntacyo, muhaguruka, ikimenyetso cyerekana kuri kubibwira uwo mubakanye. Tera rero bace bahaguruka. Imana yawe izori Imana yanje, izori Imana yanje, auzoja niho nzoja, auzoja
ico ni igitangaro c'Imana. Iyo twokwama dukengurukira Imana, ingene rero tuza guhomvya urwo rukundo Imana yadushizemo bigenda gute? Hariho ingazi, ama etape bicamo mu guhomvya urwo rukundo rw'Imana. Ubwa mbere, ugwangara mu rukundo, uko titaho ingeso nziza ziranga urugo, les valeurs, kwa gusengera hamwe, kwa gusangira udukorwa twimuhira, kwa kuyaga kenshi, kwa gukumburana, kwa guhana amakado, kwa gusangira ingorane, bikagenda abantu bakagenda barabifata nk'ibisanzwe. Umuntu agafata inzira yo kwahukana atabizi. Muri twebwe turi ngari abantu bari mu nzira yo kwahukana, mugabo batararealiza yuko ivyo barimo bamaze gufata inzira yo kwahukana. Moti bigenda ubwa mbere hari icyo bita ngo divorce émotionnel. Atangura ukuburira igishika, mwe mu vyita keya. Kuburira keya uwo mubakanye. Nusubire kumugirira igishika, kumukumbura, kumwiyumvira, kumwiyumvamo, kumwandikira ka message. Ugasanga umaze gushika kuri urwo rugero cyawe ivyukiranya n'ingoga muvukanye. Ogira kabiri, aja hazi kiyavuye divorce émotionnel, jazi divorce financier. Abantu bagatangura kutandukana kubera atakimwiyumvamo, ntakimubwira ivy'amahera, amatungo ntibagishira hamwe, bikaza bikuzamo uko nyene usanga uri kurabibamwo, wewe ikiyumvira ngo nubuyizi, oro ntumenye kari ingazi uri kuraduka, bihava bikumenekana mu nyuma. Umuntu ugasanga nikaraba muri ivyo, mu nyuma agava ziramu iki, ajaziramu ikindi twita divorce parental. Umuntu agatangura kwinjiza mu bana kosa ari mubi, cyangwa ko nyina ari mubi akabyinjiza mu bana, abana nabo bigahava bibafata bibazamo, batangura kutiyumvamo uwo muvyeyi kandi bitari ivyo. Mu magacaza rero cyo twita divorce yindi, divorce officielle, aho umuntu atangura kagenda mu biwabo, gakura gahuzo bubakanye, kakamukura rwose, n'ivyo batovuze by'amabanga kabivuga, kamwararaza ku buryo umuntu atabakironka haca. Mu nyuma akaza yindi divorce rero aho bitanguye gukomera rero, ugucanishamo abagenzi, divorce extra familial. Abagenzi agatangura kubinjizamo bimwe babayemo muhira, kabibapompamo bukebuke, mu marero akazohava rero kwahukana rero. Hariyo divorce ngaho atavuga psychologique, umuntu agasigara aririmba kakaririmbo ngo nakunze, ubona ari narakunze. Aha rero umwe wese aheza arabe uko ugenda uraca muri ibi bintu byose, niko ugenda urasiga ibikomere mu mutima wawe. Ivyo bikomere ugenda urasiga mu mutima wawe uriko urahomvya rwa rukundo Imana yadushiramo. Aho ugenda uraruhomvya gushika ahantu rero ntibibe ibikomere udukomere, yave kiba cancer. Maze kuba cancer rero murabizi kwigoye kuvura, kandi cancer mu bisanzwe nikira. None gasha mugenzi ko abigiyemo bibona, wagiye uzurimenyereza ivyo bintu byo kwiyumvira nabo mubakanye ubibona, umunsi aho ugeze ubona ukikiziki, ngo anga kugarura imeni kiri hafi yarenga imirambo kagira nte. Ari ikintu uza gukora uno munsi, nutagikora uno munsi ukarindira ejo hazohabaye trop tard, kizoaca amaze gufata indi ntumbero. Abubatse muri ngaha rero umwe wese arabe urukundo Imana yaduhaye. None twokora iki? Ikangure usubize akanovera urukundo rwanyu. Raba aho mugeze, muce mwivyukiranya n'ingoga, mwiyumvira aho mushaka kuba. Ushaka kuba uno munsi, ushaka kuba mu rugo rusa gute uno munsi, rumeze gute uno munsi, wivyukiranye n'ingoga. Naho ni ushobora gutegura kazoza. Va muri kahise kabi, futa kahise kabi. Iki rero kiragora cyane abubakanye. Mora ndabibona iyo turiko duherekeza abubakanye bahuye n'ibibazo, uramubwira uti ibi rero futa, hamupange bishasha. None pati ufuta kuti byagiye no mu maraso. Udatanguye kwimenyereza gufuta, hari ibintu utabifuse bidakunda kubandanya. Novuga kahise gashire muri kahise uhebe, uje muri kubu,
amakuru kagufashe kwiyumvira kazoza. Kubu rero gaca kajana no guhinduka. Ese ingene bigoye guhindura umuntu yubatse yamaze gufata inzira ziwe. Ibi rero birakomeye guhinduka. Fata ingingo yo guhinduka, afata ibintu byo guhinduka. Yego, hari abantu rero mu buzima bikwegera ibihuhusi, bamara kubyikwegera babona baranyagiwe bagatangura kwikomesha induru. Mu buzima rero twirinde kwikwegera ibihuhusi, oya nitwanyagirwa ntituzikomesha induru. Wewe hari inyifato yitanguye no musi ntayihuriye na bimwe mwaganira n'uwo mubakanye igihe mwareshanye. Menya yuko bitanguye ntibihuye n'ibyo mwayazigiye mureshanye, nibeho hose uhamagaye. Niwatangura kunyagirwa rero ntuze kwikomesha induru, ca wasima. Niwatangura kunyagirwa aha harakomeye. Abantu bikwegera ibihuse batangura kunyagirwa bagakoma induru. Umunsi umwe hariho ngo umugabo yaragiye kurenga ibigo, hanyuma uwo barenganye ibigo bahejeje kubikora abona ariko aratwenga cyane, atwenga gose. No yaca amazi ati kutwenga gose byagenze neza. Byagenze neza cyane. Ati kubera ati nakwanduje sida kweli. Umugabo yashize ataye ngaho ni telefone ntiyayitahanye, yatwe gusiga ataye ngaho ni shati. Uhamagaye ibihuhusi reka unyagirwe. Emera unyagirwe. Turabandanisha. Ikindi Imana yaduhaye twokwama dukenguruka n'umubiri. Umubiri utuma haba ibanga ryo kwabirana. Umubiri utuma haba ibanga ryo kwabirana. Genda nigeze nganace nibukaka karorero k'umwana. Umwana yabajije sati papa, ubugeni no kuvuga iki? Mariage no kuvuga iki? Sacha aramwishura ati mariage niyo ntambara umuntu ararana mu cyumba n'umwansi wiwe. Tubandanye. Kwamisha ivyamwa cyo kiza Imana yaduhaye. Umubiri Imana yaduhaye ari nawo utuma abubatse barangura ibanga. Tuvuga duti kubungabunga umubiri, barabitubwiye kwa mbere, icyo ituma ndabitebako. Kubungabunga umubiri no gukunda umubiri w'uwo mwubakanye. We wa mugabo kunda umubiri w'umugore wawe, we wa mugore kunda umubiri w'umugabo wawe. Uwitwararike cyane ko iteka ibanga ryo kwabirana, kumenya igihe cyo kurondera umwana, cyo kurondoka n'igihe cyo kwinezereza. Ni byiza ko umugabo n'umugore mu rugo rwabo bamenya gutandukanya ibyo bintu bibiri. Hari igihe cyo kwinezereza badashaka kuronka umwana, akaba n'igihe cyo kurondera umwana. Ari igihe cyo kurondera umwana ntushobora gutaha uborewe. Ari igihe cyo kurondera umwana ntushobora kuba wiruhishije, waruhutse neza kaja ku rugambo z'urugambo ugiye.